ubwoba ni bwinshi cyane. Umugabo witwa Antonio Rudiger ushobora guhagarikwa na UEFA biturutse mu buryo yishimiye penalty yatsinze equipe yitwa Atletico de Madrid muri kino bariko barakina kuri Wanda Metropolitano. UEFA ivuga ko iriko irakora amatohoza kugira ngo irabe neza yuko uyu mugabo witwa Antonio Rudiger we ari kumwe kandi na Kylian Mbappe, ari kumwe kandi na Ceballos ndetse n'uwitwa Vinicius Junior bashobora kuba batarengereye equipe yitwa Atletico de Madrid mu guserebura. Ni mu birego equipe yitwa Atletico de Madrid yitwa Real Madrid ivuga ati abakinyi ba Real Madrid bishimiye intsinzi mu kuduprovoka. Muri Real Madrid rendani bafise ubwoba ko UEFA ishobora guhagarikana cyane uwitwa Antonio Rudiger kuri rukino bafite na equipe Arsenal mu ndwiza ndetse akaba yanatanga na demand barafise ubwoba kandi mu gihe uzi ko umugabo witwa Aurelien Tchouameni we asanzwe ari suspend bivuye ku makarata agera kuranga atanu yakwije y'umuhondo. Yeah. Bivuze ngo no munsi hamwe UEFA Yohana Real Madrid abari kuri YouTube yacu barabona ingene mu witwa Antonio Rudiger yishimye. Abari kuri YouTube murabibona niyo foto. Bivuze ngo hamwe UEFA yohagarika uwitwa Antonio Rudiger kuri rukino Real Madrid irabisigaranye muri defense yayo kuko uwitwa Tchouameni nawe yitwa Bricolage yari gukina nawe ntazoba hari asanzwe ari suspended. Real Madrid irabisigaranye uwitwa Asensio, Varejao na David Alaba. Ubwo muri Real Madrid bwabatekeye bavuga ati we ishobora guhana umugabo witwa Antonio Rudiger na Chanchan nubwo amatoza nayandi nayo agikogwa kuri Kylian Mbappe, kuri Ceballos ndetse no kuri inde no kuri Vinicius Junior. Mugabo cyane equipe yitwa Real Madrid ifise ubwoko witwa Antonio Rudiger kuko niwe yatanguje no celebration abari kuri YouTube barebo. No urazi Antonio Rudiger kimara kuba suspend Real Madrid zobisigaranye ya defenseur babiri muri axe. Izobisigaranye David Alaba, izobisigaranye n'umwe yitwa Raul Asensio. Na Jesus Varejao. Reka nari mu rutonde. Reka ntacho. No defenseur equipe Real Madrid ntacho ari mu rutonde. Ora tuzi Ankadaxida nitwifuje ko hogira uvunika. Ankadaxida Asensio akacabura. Ugaca wisanga imbere ya equipe yagarukanye Saka. Ufise David Alaba na Jesus Varejao. Arteta agaca afata Saka ku ruhande rw'iburyo agafata Martinelli bubamvu akaca bakoreramo Trossard nko numero 9. Ubwo uyu munsi hari umukunzi wa Real Madrid yorara daturima yafise kubera Varejao. Je kubganje nemeza ngo asigaranye ba defenseur babiri nimero rugira gatatu bagomba kubana bana muri Castilla. Uyu musore yitwa gute? Wa musore yagira ripitire de Macroise Joan Martin nawe tarakira mugada nawe ntarakira mugabo urumva ukikuraba arabana bakinishije muri axe centrale mu gikombe c'umwami. Uyu mwana azi kwizina rya ni Lorenzo Aguado na Jacob Ramon. Na Jacob Ramon. Lorenzo Aguado na Jacob Ramon. Sinibaza ko hageze ko baza muri equipe igeze mu bibi. Noza na Jacob Ramon yoza ni mutoro ngiga Varejao ari muri effective umwaka wose. Yaciye za Wolf agashusha gatebe na za Grenada. Uyu sumwanya kurunka y'abana hano ndabona Federico Valverde no muri axe baramuterekanye. Subiramwa ko kantu vuze. Hano ndabona axe centrale ya Bellingham. Subiramwa ko kantu vuze ngo yaciye muri Wolverhampton ashusha gatebe no muri Grenada yaragashuje. Varejao nimba mu gikombe c'umwami yaraburi umwanya baramoni bakagerageza ba Lorenzo Aguado. C'est-à-dire que Varejao ari non valorisé muri equipe ya Real Madrid muri kano ganya tuvugana. Ari devaloriser kugera kakanya. Bisiguye ngo tugere kuri asigaye abakinyi babiri. Kuri no hagarika mu uno abantu twumve neza na kintu kimwe kiraba officiel muri bino bintu. Ariko muri Real Madrid ndani barafise ubwo biracari Real Madrid ndani ubwayo muri equipe barafise ubwoba ko UEFA ishobora guheza gukora n'amatohoza igaca suspenda Antonio Rudiger
nakine kuri rukino mu gihe bazi neza kandi ko badafise witwa Ordeja Nichomeni yari kuba nka plan B rero mu gihe Antonio Rudiger peut-être yoba hagarutse kuri rukino rwa Arsenal. Twiyumvire Real Madrid kuri mbere ya equipe twa Arsenal itagira Rudiger muri defense centrale ikabisigaranye Araba na Raúl Asensio kuko nibo baca baba plan B kuko c'est sûr que tozana Varejo Asensio na Araba bahari. Araba na Asensio bakinye kuri match ya Real Sociedad ibabona mu bitsindo bine kuri Santiago Bernabeu. nanabonye wanashaka defense Real Madrid uno munsi niba bwo mara kuba bafata burya Antonio Rudiger n'umuntu afashe runini muri equipe. No mudefense nubwo tubona Asensio kamudugiye ko kakitwa keza iya dahari kago akinana n'undi Asensio kerekana niveau itarashimisha cyane kuko twabonye urukino bakinye na Sociedad ni ivyo abantu bara blaminga David Alaba uya David Alaba yitsinze igitsindo kimwe ariko abantu bamwagiriza bibiri kuko Mikel Oyarzabal yatsinze double ni igitsindo cha Bayern Texeya nico David Alaba yaje kwitsinda mugabo kwitsinda iya defo Ramos yitsinda ukabona ngo Ramos yitsinze ariko bivanye n'ivyo Ramos atanga mu kibuga ayo makuru ntiyigeze abaho ngo abantu ba Bremingi Ramos ngo aritsinda canke aragira iki kwitsinda bivana na pressure ya match canke n'ingene equipe adverse yabafashe bisiguye ngo no muzi rero nimba Antonio Rudiger yo basuspend ukisanga usigaranye David Alaba na Raúl Asensio nabo nyene no bafise totalement ijana ku ijana kuko David Alaba nawe amaze kunyereka ngo amagara yiwiwe arahungabana uno musi wa mutunga ejo kamubura aho rero ngaruke ku kantu hazaraheje kuvuga kwa Real Madrid nta kidashoboka ikidashoboka conyene nukumva ko bokina forfait botegwa forfait mugo nimba byo bisabwa yuko Vinicius aza muri axe central Ancelotti yo mukorora ndabona Federico Valverde hari nzabamwo kaya accident Rudiger yahanywe hagacamwo kaya accident hakabamwe umwe abura hagati ya David Alaba nande na Asensio ndabona Vasquez nako Federico Valverde bamukorera muri axe central kuko Chouameni numuvise ari bari kuba plan B mu gihe udafise defenseur central hano tout simplement baragere bafise Araba witwa Raúl Asensio mu gihe byaba bishitse koko bakisanga Antonio Rudiger yoba suspendi ndetse kuri no match uragera bifise Araba na Raúl Asensio kuri match kandi barabari babwiriza gukina mu kibuga ya kumbure Simone ndi bricolage ni mu mugabo witwa Carlo Ancelotti yo hava kora nahamenyereye ku bricole ya ni bricolage ku munsi w'ejo muribuka ko Jenny vugiye kanati iyi equipe Real Madrid ifana uyizi mvuze ko ifana uyizi nuzi ko isafaringa bigakunda ariko no munsi nimba utemera ko kugusafaringa bishobora kuba biri ku musozo Madrid ntayuzi ukabura umufana utemera ko gusafaringa kwa Madrid gushobora kuba ugeze ku musozo Madrid ntayuzi ati kubera iki ubivuze neza nivyo hari ibiwa vyagiye biravugwa genekezo ya mbere kwezi kwa kane bavuga ati Madrid UEFA yamaze kubihana Mbappe na Rudiger n'abandi bagiye batandukanye kudakina inkino zingana ukuna mande n'ibindi bigiye bitandukanye biri asivyo uno munsi muri UEFA amakuru yazindutse aravugwa nuko n'ubundi amatoza agize gute akibandanya kubijanye ni manque de respect canke geste yaba basore ba equipe ya Madrid yafashwe nko gusotora provocation gusotora equipe ya Madrid biciye cancane mu bafana bayo mugabo kandi abagerageza kuvyinjamo cyane iyi kabara igereranya na kayu witwa Jude Victor William Bellingham kuri match ya Slovakia mu gikombe ca buriya muravyibuka ko Jude yaprovotse abafana ba equipe serukego ya Slovakia nyuma yuko bari bayitsinze 2-1 ari we yagomboye igitsindo bacaja muri prolongation muravyibuka kiriya gihe Jude yanijwe amande gusa byari byiteze ko Jude buriya dakina urukino baciye bakinagwa Hera chaki nukino kwa kima chakabe kishicha nyuma na payba iya bacho kinajya na payba byari byiteze ko Jude atagira gute adahava agaragara mugabo urabona ko yarishe amande akina urukino rero igituma bari ko baragaruka ubona ko bino bintu byagize poids kuri Antonio Rudiger cyane il est le créateur il est l'inventeur de cette action niwe yatanguje kino gikogwa niwe yaremye kino gikogwa cyo kuvuga ngo reka tuje kwa provoka murabona ni foto iringa habwe ati no kubabaga umuntu yogira gute yo babanga babazi uribukana kari ya celebration bakubise ubona bagenda baduza amaguru ari nk'ingeregere ziriko zirirwa mu ishamba
biriya byose ugiye kuraba ni bintu nibikorwa by'umugabo witwa Antonio Rudiger ubona ko yamaze gushira muri mood abakinyi bose bari do Madrid bakabigenderako mugabo kugeza ubu na my hypothèse rero yatangwe ni ivyo abantu bibaza nimba byoshika Rudiger gahanwa kubera yuko ari we yatanguje kino kintu nibura gasiba nk'urukino rumwe gonyene go muri Ligue des Champions ugwimirije no Arsenal go gutangura kandi naco gituma ba project uru Arsenal go gutangura go mu ndwiza gusumba izindi kuko deja ni nago rukino Chouameni Dari kuko go gusubiriza Chouameni azobari tuvuga ngo guhanwa bose muri rusange biracagoye mugabo kumva Rudiger adahanwa mu buryo buri direct n'abandi gigiyano bocesha nibariye n'amande canke nibanavatwe niki mugabo Rudiger niburi ku bice byinshi kwijana azotuma atangwa azotuma ari hamande cyane Real Madrid izotuma imutanga kwa mande mugabo we kuvuga gwazezwa ijana kwijana biragaragara ko biri kure nico gituma bace bavuga ati Rudiger gasiba runo rukino yitwa ko yahagaritswe twitega iki option zihari Chouameni aragize gute ari suspend umugabo yitwa Rudiger aciye ahagarikwa nawe nk'ugo rukino ntari David Alaba bafise nawe ntawe mwizera ijana fise David Alaba niho mwizera ijana kwijana mugabo abantu batari abanyamupira nibo ba Breminze Rudiger nako David Alaba ku munsi wajya yejo cyongiye kurabana nabisiguye equipe yari mbi ya Real Madrid defensivement yose kuri David Alaba yaragarutse ku rukino aca sanga byose bigomba kumugwa ko dufise kamavinga mubi yakinje poste atari gwiwe paraporo y'uburyo yahora yikinishwa yitwa kari mwiza equipe vise Vasquez mubi ariko aragorerwa amakuvertire na Valverde umwanya muri mediane hagaca hafa inafise na Asensio ataraba matire David Alaba cararemegwa afise igori ririmo umugabo yitwa Andrea Lunin ngaho nibyo nabwiye ati umunyegora akiri muto ataragira iyo matirite uba witega ko umunsi n'umunsi ari igihe equipe izo bayiteze ko agomba kuyiheka bikabura bivuze ngo equipe ya Real Madrid ya musi yari mbi je do mapandavye ikintu citwa intensité du jeu rythme umukinya kinirako irishwa ko ariyo match ya mbere mbonye David Alaba muri ino saison base akinya vyitwa yuko yagarukanye rythme fraîcheur physique yamaze kuyigira gute yamaze kuyigaruka pe importe amakosa yabaye Madrid bakinye na buri ya musi ntawo bidya rero option nubundi nditeze bricolage mugabo nubundi igeze kwisimbo inuma simbona Varejo mu kibuga mugiye byo bise Rudiger gahano option zibiri ni Alaba n'umugabo w'izina ryande Gerard Asensio kumbura uwo bari kwifashisha yari Chouameni mugiye atari kwari Hispania garuka muri axe central bagarukanye witwa Daniel Ceballos mugabo no munsi yo dufate option ishoboka ni yahe ko Valverde nawe ariho bategetswe kwifashisha kuri zibiri byamaze kwa confirme ko mu nkino zikomeye sidiko ndabona riske kandi ibinyamakuru vyegere equipe ya Madrid byaramaze gukonfirma ko David Alaba n'umugabo azwizina rya Lucas Vasquez batazotangura match ya Arsenal bivuze ngo yaro bishobora guhindura tukabona David Alaba atangura mugabo bumve ngo David Alaba atanguye match na option B izobi hari mu gihe vyanse kuko deja Valverde azoba yakenya ku nimero 2 adatanguyeho c'est di catastrophe equipe izocikina mu biki izocikina defense ya 3 hano soit ni bricolage canke ni changement ya tactique umenyereza ko muri defense atro badisanga bafise Mendy bafise Raul Asensio bafise Federico Valverde ibazira gucukira muri defense atro ufise Federico Valverde yahengetswe ufise Mendy turiko tubona mubi muri ino saison ufise Raul Asensio tubona manque de maturité kiramukorako kuko muri mediana zobasa n'uri n'umerewe neza muri mediana zobafiseyo Kamavinga muri mediana azobafiseyo Daniel Ceballos probablement ashobora yagarutse azofiseyo Jude azofiseyo Luka Modric azofiseyo Arda Güler peut-être na Valverde mugiye yoba yagize gute yagatse uvuga ngo ni match irimo bricolage jewe ituma ninabona umugabo witwa Antonio Rudiger hanywe nca nitega ikintu ntari bwabone muri equipe ya Madrid soit Mendy muri axe central soit equipe ukira muri defense atru wacanga undi mukinyi nka Valverde muri defense muri mediane nako muri defense mu bintu taratwiteze nika novuga ngo peut-être bisaba ko UEFA yivangamwo bivanye n'ico Madrid isiguye muri UEFA Champions League sino oya hano nanje ndabona hano agakurikiza amategeko UEFA itavyivanzemwo yumva uremere Madrid ifise muri Ligue des Champions hano Madrid tugira tuyibone rero mu kintu tutari twigere tubona kimwe karo wagitsinda match cyo mubwira ati terura igikombe mu izindi zitahe hano je gusikira ikintu ndi bubonamwe mugabo wibuke kubwo uno munsi buri muri Real Madrid ndani bwaba muri equipe none bwo buragute reka niba bafise ashobora guhagarika umugabo witwa Antonio Rudiger ariko je ndiko ndabiraba ndabona dushaka kuba suspended ahubwo hano haza kwa ikibazo cyo kuvuga ngo tanga amande UEFA iraza kujera ibi tanga amande nubwo icaco mwagira nje ndabona UEFA ibije rukundo ariko mugabo je ubundi wanashaka imbere ko tunavana kuri kino gihano gishobora gufatirwa Rudiger eske
nimba Atletico Madrid abafana bayo barigeze guteza danger mu rukino rwa La Liga urukino rugahagarikwa iminota abakinyi nibi bavuga ngo Antonio Rudiger yaraprovotse mwibuke ko aho bari bahagaze ariko barasebura abafana ba equipe ya Atletico Madrid babateye amacupa y'amazi ariko umufana rega n'umukinyi nibahanwa kumwe ko nibagomba kureagiza kumwe imbere y'ibyo rero kuri Antonio Rudiger muri Real Madrid turangiza mbere ko turekeza muri English Premier League turabingino zari ku mugoroba ku munsi w'ejo muri Real Madrid nyene buriya amazi akomeze gucika ivyondi wabo nababwiye Madrid kondo uyizi ukaba uyizi nka Madrid safari ukaba utabona ko ino sezo bigeze kwisimbo y'inuma ntayuzi Andre Lunin nawe yagize ikibazo c'imvune ashobora kumara indwi zigera kuri zine atagaragara mu kibuga nyuma yuko asanze n'ubundi muri infirmiere mukuru wiwe Thibaut Courtois nawe kugeza muri kano kanya bivugwa ko urukino bafite muri weekend na equipe yitwa Valence nkuko AS vyandika Real Madrid ishobora gukoresha umunyegori wa gatatu witwa Fran Gonzalez biturutse ku babari umugabo yitwa Andre Lunin yagize kuri match ya Real Sociedad Fran Gonzalez umunyegori wa gatatu Ivano uyizi abatayizi abantu mwese mwayikurikiye ngo twari bikombe muyive ko gatoya maze murindira abayizi kuko abatayizi nko kugeza nk'ubu baca bahindura ivyumviro muri Bubet baca bakwitisha Madrid match zose zisigaye ni iki kintu rero abayizi rero uniwo mwanya wo guha Madrid kuko amanota menshi agira ngo abayizi nibo bicaye ahantu agwaye cyitwa déchirure solaire abayizi nibo abantu bicaye ahantu havuga ngo turashobora gukina finale ya Copa del Rey tutagira Courtois tutagira Runini kandi turatse ko tuzotwara igikombe umugani uvuga ati ivy'Imana bijya barambije watasi hano rero na Madrid ifano uyizi ubwo bakavamwo aha niho ngiye kubona ugaterefone umbwira ati ndi umufana wa Madrid uzobura wa vrai Runini avuga ko ashobora gusiga indwi zigera kuri zine nubwo ibipimo bitaragaragaza neza igihe nyakura giye kumara ariko abantu bumve ngo Runini nawe ari mu bibazo by'imvune nuko Thibaut Courtois nabasanzwe ari mu kanzu c'imvune nyegora gira tutarashikirwa ibintu ni kibazo muri Real Madrid ndimo kwiyumvira Real Madrid raba gucagira abanyegori baye bagira kuri babiri beza pe ibaze gore gitageramo Thibaut Courtois tageramo Andre Lunin uri musigiye kwisangamo Fran Gonzalez tutartuzi abatari kendaze kare naryo ryambere muza ko munamumvise ko umuntu abaho muri Real Madrid wanashima Clovis aturondera ifoto ya Fran Gonzalez ayizane n'abantu bayibone abantu batangure kumumenyerega mutangure kumenyege kubuwanya amasenga shose mugisabisha musaba mushiremo Fran Gonzalez abantu ntanguye ko nabambika amaye umunyegori Federico Valverde ati niwe Messi de Paneze niwe de Pana hano hose hano hose kwa Madrid Viance niwe de Pana asha aje mwizamu agomba de Paneze agomba ibintu ntariko ndanabona Fran Gonzalez ni Babacar Nias ni baba asha très bien Fran Gonzalez ni Babacar Nias Umunyamoritani abantu nuko umunyegori muri bakaje nuko direct uzanye Babacar Nias ugibusikira Babacar Nias kandi nashobora kuba yaraheze nije mbonye ko afise agasununu ku kuboko je yene umwana ni muremure gusumba Thibaut Courtois amonye Fran Gonzalez nuyo arakarabona foto yari yambaye inuze ya noire Clovis akaza ni mengo ni Babacar Nias Nias kandi heze nije mbonye ko afise isununu ku kuboko je yene ashaka n'urukino rwa Real Madrid de Fran nkamuvumbura kwa kantu yewe ishamba si ryera umwabantu mwe nimba wakina na Barcelona utagira Courtois ntunagire Runini ngo uzanye uwo mwana Fran Garcia abantu amonye afise metero na nef Fran Gonzalez ni Thibaut myaka 19 metero na nef ku myaka 19 uyu Real Madrid rabaho umunya Espagne ariko Espagne afise abantu bari hankuko niwe wa mbere ni Peter Crouch abandi bose bireherana ba Gavi niwe wa mbere rega n'abanyegori ba Espagne genda urabe Unai urabe Raya umunyegori twa ko ari muremure ni Remiro akaba yifitiye confiance irenze confiance igomba kuganza mu bintu yifitiye confiance irenze confiance igomba kuganza mu bintu byose waba nivyo rero ko equipe yitwara na Madrid Andre Lunin bari mu kibazo c'imvune kurinda twara aba equipe raza kwa yitwara gute ariko hano ne wavuga kugera ku isimbo gino banyegori bose babiri beza bakavunika muri saison umupira baramenyekanye kumbure unkundire ngene nisho akabazo kumwe mu bantu bariko barabaza mvuze kiriya kintu cha triple historique ndakubwire ko mateka equipe zimaze kugira triple historique ni equipe ya Celtic Glasgow kuva muri Scotland cyangwa muri Ecosse yatwaye triple historique 67 Ligue des Champions championnat muri Ecosse ndetse na coupe
de la Ligue yo muri Ecosse. Ajax Amsterdam 72 yarabikoze yatwaye Ligue des Champions, itwara championnat muri Pays-Bas na Coupe de Pays-Bas. PSV Eindhoven yo muri Pays-Bas nyene yabikoze mu 1988, itwara Ligue des Champions, itwara championnat muri Pays-Bas na Coupe de Pays-Bas. Manchester United mu 1999 barabikoze batwara Ligue des Champions, batwara championnat d'Angleterre ndetse na Coupe d'Angleterre twita Carabao. Uno munsi FC Barcelona bamaze kuyikora kabiri 2009 na 2015 batwaye Ligue des Champions, batwara championnat d'Espagne ndetse batwara na Coupe d'Espagne cyangwa igikombe cy'umwami. Inter do Milan nababwiye namwe muzosanga equipe nkuru yari yose Inter tari nivyo yabikoze twirukanga ndabona umwanya ukatujana tuja muri gihugu cy'Ubwongereza. Dangize Inter do Milan yabikoze muri 2010 Ligue des Champions, Coupe d'Italie ndetse na championnat d'Italie. Manchester City yeruka kubikora hariya Bayern Dominique nayivuze. Bayern Dominique muri 2020 yarabikoze iri kumwe na Champions League. Manchester City biheruka muri 2023 batwaye FA Cup, batwara gikombe cha Ligue des Champions ndetse banatwara na Champions Madrid. Ibyo bintu nagize Imana irabire Real Madrid koko tuyifatira amasengesho umunota umwe wagacerera. ya tuma gacerera nawo gusa tuyifatira abantu bayikunda mwese muyifatira amasengesho. Siko ndabona equipe bahitagira abanyego biragenda gute n'inkino yimirije uri kumwe na Arsenal ukagira ya Barcelona mu nzira yawe ukaba kumwe nande gacura abanyagore babiri rahayiro ngo sindakubeshe Madrid ngo ya Madrid ako kantu ka Roy nawe kumbe mugabo akarahayiro irego kirivugana numvise Eric ngivyo tugira